nitwa Serva Manirambona nkaba ndi umukuru w'urwego nshingwantwaro rwa koperative Kazimvurihise, tukaba dukorera ngaha ku mutumba wa Tengarokare agacimbiri Kagerure mu zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Hanyuma koperative Kazimvurihise ni societe yavyawe na association yishinze guteza imbere ubutunzi n'imibano mu Burundi, ADES Congo Ubumwe, avuga Association pour le Développement Économique et Social au Burundi. Tukaba tumaze gukora ibitari bike muri association, na cyane ko dushitse ku ntambwe yaho dushinga koperative Kazimvurihise yavuye tumaze kwemererwa gukora icese muri association ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2013. Muri 2014 twarashinze umugwi ujeje kwiga imigambi, ariho hari hagiyeyo iyo laboratoire d'études twa Kazimvurihise. Yego, imigambi myinshi yagiye irakogwa ntitwoyigarukako, ariko twagomba kugaruka ko uyu mugambi twari twise projet d'appui à l'autodéveloppement et à l'autofinancement organisé. Ni kuvuga abanywanyi twarabahamagarira yuko boheba kuzerinze, tugakoresha ubwenge, inguvu n'amaboko, bibaye ngombwa n'amaguru akajako. Rero twone twashitse ngaha aho dushinga koperative. Ego ico gihe twaziganya mu mugambi padefo amafaranga 1000 ku kwezi n'imiburiburi amafaranga 1000. Ego niyo twafashe kari amafaranga fatiro barere dine part cari 1000, ko twavuga tuti n'umunyeshure yiga muri kaminuza bikajya ka bourse yaronka yoshobora gukora ko ibi 1000 akaziganya gutyo inyuma y'imyaka 3 cyanyine akazoba afise umutahe ubonekana. Nico gituma rero amafaranga tutayicarika ngaha twaragiye turayavyaza mu kuyatiza uyakeneye aza gukora akagambi kiwe akayazana ariko akanyungu. Ariko rero ntivyagenze neza mw'ico gihe kuva 2015 kubera haciye haba imigumuko mu gihugu, abanywanyi barashwiragiye mu gihugu, aba bafise amadeni bamwe bagaca bagenda bayatwaye, hari abatashoboye kutwishura, abandi nabo baca baradebukirwa kubandanya baziganya. Ariko mu mwaka wa 2017 mu mpera twarasubiye kuvyura uwo mugambi, turiyegeranya turabandanya turaziganya twongera tuguranana. Yego hageze mu mwaka wa 2022 ihange twari tuzogera microfinance, twabonye ko itokunda kubera ko atamutahe wibanze kugira ngo dushobore gushinga koperative twabana ko dufise. Aho twumvira rero kuca tugira iyi societe koperative. Hanyuma mu mwaka wa 2023 twaciye dusanga mu babandanije umugambi ubu ufise umutahe muto afise 100,000, cyo dufata ko umutahe fatiro muri koperative ari 100,000, mu gihe ufise imitahe myinshi yareketse ku mitahe 8. Rero ishimviro cyuko dushinga koperative cyaciye kibandanya, turagira ibikenewe kwa noteri, turagenda no muri anakope, turaheza rero ishyirahamwe koperative riremererwa biciye mu mategeko itariki 9 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2024 niho koperative yacu yaronka uruhusha rwo gukora ku mugaragaro. Hanyuma twarabandanije twegeranya uburyo kugira ngo dushobore gukora umugambi wa mbere wa secretariat publique mu kurondera icicaro ca koperative. Murabona ibintu vyarazimvye n'amazu yarazimvye, byasaba ko tubanza kwitangura kandi mu kurondera uburyo. Twarabandanije tubwegeranya, niho rero gushika ubu twaca dutangura umugambi wa secretariat publique
ngaha mu Rubirizi, umutumba wa Tengarokare, agacimbiri Kagerure, itariki 1 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Hanyuma tugeze ku ntambwe ishimishije, tuhagaze neza, ibikorwa birarangurwa neza. Muri video iza gukurikira naho tuza kubabwira ido n'ido ry'ibikorwa turangurira. Yego, hanyuma ku bijyanye n'iterambere turiko turaterera, kuko koperative ntizokora umugambi wa Secretariat Public